iyo wanezerewe cyane kera tukiri abana twaca tuvuga mu mucanganyo ufise nk'ikigori abandi badafise ngo ndasefi gaca uvuga mu mucanganyo ngo ndasefi aha mu Burundi turasefi niragira uraba ngo dukenye turasefi ndarabishimu bihari aho mwimvye ubutare korondera ry'amahera burya butare yagiye he burya butare bijya binogo mbona ikabarore abanyekabarore muri ga bijya binogo mbona mwimvye mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye yose mwayashiriye abatunzi none mwayashize mayondora cyaraba hasi mayondora mwayashize he komba n'ibinogo ntabona amahera mwayashize kuba ibijuju gushika mufata mukimitunga y'igihugu mugaca mwicira abanyamahanga sakamaramaza mwumva ubwo bujuju ngo nubwenge none nsigurira bijya binogo birikabarore burya butare bwavuye amustere bwagiye amusteri uri ngahe kanakuzi nakubona vuga ry'amahera yagiye umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire yagiye ry'amahera kuko sinumva nyene ubwenge buba kuba ikijuju ugafata ukimba ubutare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero we kuraba dukeye mu kabare ngo mu bukene tuzova mu gutega yemwe ngo raba nawe ariko yirera amabrochette kuko abanye impande yiwe yivye bo bariko baramira mitwa nawe ariko yajya amabrochette abo yivye babona agacabwira ngo mewe ubukene tuzova mu gute kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye umuntu atikize tunga y'igihugu ubu tuzaturamubaza we namwe nimusigurire burya butare bw'ikabarore twufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya uburundi bwose kuvuga ko ari ubworo twose kuvuga ko twabuze igitoro kuvuga ko twabuze umuti kuvuga ko twabuze ibarabara burya butare bw'ikabarore bwari kubaka ibarabara ry'ubujumbura gushika ikabarore mugabo yagiye hari mahera ubujuju bwacu mu minsi heze ntisikure mufashe ibiharage byanyu byose Reka nsubire ndabaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV yambonesha kure imwe rudende yabemereye kujira bashikiriza inkuru n'ibiganiro bivugwa irya nino iba vyagiye biratangazwa mu binyamakuru bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru tuba twagiye turatohoza amasoko yacatandukanye n'ibindi byinshi cyane na yahe makuru hariko aravugwa irya nino amakuru avugwa mu vya politike n'umutekano inkuru zivugwa mu kibano ndetse n'ibindi vyagiye biragaruka ko cyane na bimwe mu bamwaranyegejwe muri ano makuru turaza kubabwira ku nkuru zirabana n'umutekano turaza kubabwira ku nkuru zivugwa mu vya politike tukaza no kubabwira ku bindi vyinshi biriko biragaruka ko irya nino ku munsi w'ejo nibwo twababwira inkuru z'abasirikare batanye mu mitwe n'urwaruka rw'imbonerakure abasirikare n'imbonerakure bamwe bakaba bapfunzwe mu ntara ya Cibitoke n'abasirikare batandatu bahagaritswe inyuma y'imishamirano n'imbonerakure abo basirikare bakaba bari ku kirindiro cyo kuruhagarika bakaba rero ari muri komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi hafi y'uruzi rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batanu muri bo bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Cibitoke kuva kwa 13 Nyakanga guheze inyuma yo gushamirana nabo banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi umushikiriza amaza wa Republika mu ntara ya Cibitoke avuga ko hariko hakogwa amatohoza abo bahagaritswe bakorera mu ikambi y'112 yo mu ntara ya Cibitoke bahagaritswe inyuma y'akajagari kabaye muri iyo zone wa 13 Nyakanga guheze imbonerakure zashaka kujabukana inka zishika 10 zizinjiza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziciye ku Rusizi abasirikare bari kwizamu kuri urwo ruzi barashatse kubabuza imbere yuko
mbere barasa imbonerakure ikaba yarakomerekejwe niko bivugwa n'abanyagihugu bo muri ako karere ahabereye iyo mishamirano. Amasoko mu gisirikare yavuga ko habaye ukwivuna kandi vyemewe. Ni umurwi w'abasuma bagizwe n'imbonerakure zifasha abadandaza kwinjiza canke gusohora ibidandazwa vy'amagendo barashe ubwa mbere abasirikare bajejwe umutekano ku ruzi Rusizi, niko ayo masoko atomora. Ariko nanone ugutangara n'insiguro za parike, amasoko menshi avuga ko yatangaye vyagenze gute ngo bahagarike abo basirikare mu gihe bakoze igikorwa cabo, niko amasoko yacu yibaza. Umushikirizamanza wa Repubulika mu Cibitoke avuga ko amatohoza ariko araba ariko badashaka kubivuga ko vyinshi. Ariko nanone itoroka ry'umupfungwa, umwe mu bapfungwa batandatu yaratorotse mu ijoro ry'uwa 16 rishira uwa 17 Nyakanga nk'uko abashinga intahe bavyemeza. Agashoka komisariya y'intara ya Cibitoke kakaba karimwo abapfungwa batari munsi y'170 kandi bapfunzwe nabi cane, bikunyorwa n'ubukene bw'ibipfungurwa n'ubwinshi bw'abapfungwa, bikaba vyatumye hapfa abapfungwa babiri mu kwezi kwa Nyakanga kubw'amasoko yacu. Amakuru yemeza ko aho barasaniye ari ikibanza gicishwamwo ibidandazwa vy'amagendo hagati y'u Burundi na Kongo haraheze imyaka myinshi kubw'abashinga intahe. Turiko turavuga kuri izo nkuru nyene, nanone hari inkuru iriko iragarukwako cane aho umurwi CNDH wagiye kuraba abarenga 300 muri Beseri. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNDH ukaba waratangaje ku rubuga rwa Twitter ko umunsi w'ejo igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icenda umwaka 2023 bashoboye kurekuza abari bapfungiwe muri ako gasho ka Beseri barenga 300. Muri abo hakaba harimwo abagabo 252, abakenyezi 25 n'abana 23. Ivyo vyakurikiye ubutumwa bwari bwashizwe ahabona aho abapfungiwe muri Beseri bakaba baritabarije mu ijoro bavuga ingene baraye baranyagirwa n'imvura nyinshi kubera kubura aho bugama. Abo banyororo bavuga kandi ko muri Beseri hari abapfungiwe, hari ahapfungiwe abantu hafi 700 muri Beseri ifise utwumba 6 gusa duto duto two gupfungiramwo abantu. Abapfunzwe batari bake rero bakaba basanzweyo batagira dosiye, ataho banditswe na hamwe, kandi hakabamwo n'abana. Ariko abapfungiwe muri Beseri bavuga ko abanyororo baguma bapfa kubera inzara, imbeho n'ingwara. Abatwandikiye bakaba bavuga ko mu ndwi iheze gusa hoba hapfuye abashika indwi. Nijoro bavuze ko hari abandi 4 bari indembe kandi bagumye banyagirwa, umwe yoba ngo ataragishobora no guhema. Ntituzi abo 4, ntituzi nimba abo 4 baramutse, ariko abapfungiwe muri aho muri Beseri bakaba baja guhambishwa na meri ya Bujumbura itabimenyesheje imiryango. Abapfungwa bakaba rero baragiriza komiseri Jacques Nijibere atwara Beseri ko ashigikiye iryo pfungwa ridaciye mu mategeko, ko arangwa n'agashinyaguriza ku bapfunzwe batagira dosiye, akabakekeza ko bazopfa bose kamwe kamwe gushika baheze. Abapfunzwe rero bakaba biyamiriza ingene bakubitwa inkoni, ingene barenganywa bagapfungwa igihe kirenze, be n'ingene bakwa ibiturire kugira bashobore gusohoka. Ariko nanone abatari bake bakaba bashimira umugwi CNDH kukungene banyarutse gutabara, bakaba kandi bofasha n'abandi banyororo bapfungiwe ubusa, bakaba bofashwa bakarekugwa. CNDH igasabwa ko itogarukiriza ngaho, bakayisaba ko yotohoza ibijanye n'impfu zivugwa muri Beseri, abazigizemwo uruhara bagahanwa
kandi dusavye ko CNDH yotohoza ku ruhara rwa komiseri Jacques Nijimbere mu mabi abera muri Beseri. Turasavye CNDH ko yoshiraho uburyo bwo gukurikirana ingene abantu bapfungirwa muri Beseri kubera ya mabi amaze igihe kinini cane kandi akaguma yisubiriza. Ariko abantu bakibaza ni gute komiseri Jacques Nijimbere ntaco azobazwa ku vyabaye muri Beseri, aho abanyororo batabaje baravuze ingene indiri z'abantu bapfungiwe muri Beseri ata dosiye bafise, ataho banditswe, akaba baranavuze ingene komiseri Jacques Nijimbere abashinyaguriza ko bazopfa kamwe kamwe gushika bose bagahera. Akaba rero baravuze n'ingene bagumye bicwa n'inzara, imbeho n'ingwara, baravuze n'ingene bapfunzwe mu karenganyo mu kibanza badashobora no gukwigwamwo. CNDH ikaba yaritavye akamo twayiteye, yasanze abapfunzwe baravuze ukuri, icivayo irekuje abanyororo 300. CNDH ntiyavuze abasigayeyo uko bangana, ariko yariboneye abantu 300 bari bafunzwe bidaciye mu mategeko. Komiseri Jacques Nijimbere akabareka bakicwa n'inzara n'imbeho. Ariko nanone agaciro k'umuntu nakahe? Agaciro k'umuntu kangana gute? Ni ryari mu Burundi umutegetsi azotangura kubazwa ubuzima bw'abajejwe kugira ntihagire uzosubira kubukinirako? Liyetona Koloneli Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, niwe atwara ahahora hitwa Beseri, ariko ubu hitwa komisariya y'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, komisariya municipale de la police. Imbere yo kuza i Bujumbura, Jacques Nijimbere yatwaye imyaka myinshi igipolisi mu ntara ya Kirundo, aho yavuzwe mu mabi menshi, harimwo guhagarika abantu bakabugwa irengero ryabo. Ninde azomubaza ayo mabi ko na CNDH yo amaze kwibonera ko ivyo yagirizwa nyene bifise ishingiro? Tugaruke ku zindi nkuru ziriko ziravugwa mu gisata ca politike n'umutekano. Nk'uko twabibabwiye ko hari abasirikare bapfunzwe kubera ko boba bararashe ku mbonerakure zari zivye inka zigira zijabukane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngivyo vyoba bisubira kwerekana ko Reveriyano Ndikuriyo arongoye urwo rwaruka rw'imbonerakure, ari nawe abahimiriza gukora amarondo y'ijoro, ariko nanone bakabasaba gucungera imbibe z'igihugu mu gihe hari abasirikare bajejwe ivyo bikorwa. Ngivyo birerekana ko Reveriyano Ndikuriyo yagomvye kwerekana ko umusirikare mu gihugu c'u Burundi atajambo afise, ko imbonerakure ariyo ikomeye. Ivyo rero ngo akaba vyoba biriko biraba mu kwerekana ko ico imbonerakure ikoze ata muntu numwe ashobora kuyihagarika, ngo kuko nkuko igisirikare c'u Burundi ceretse ko Reveriyano Ndikuriyo ko kitamushigikiye muri ya ntumbero yari yarihaye yo kuja arambika inyambaro z'igisirikare ugaruka rw'imbonerakure, ariko nanone hakasohoka itegeko rivuga ko ata muntu numwe arekuriwe kwambara izo nyambaro z'igisirikare. Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba yiteguriye guhangana n'igisirikare, akabereka ko ivyo bakoze bihenze kandi ko nawe afise inguvu ziwe. None bamwe bakibaza ni gute umusirikare ari ku kazi kiwe ashobora guhagarikwa mu gihe wari uri mu makosa imbonerakure bavugwa mu busumwa akaba ari bo bidegemvye, mu gihe umusirikare yari ku kazi kiwe ari we ahagarikwa? Ivyo birimwo igifungo. Itegeko ryo gupfunga abo basirikare ryoba ryaravuye hehe? Tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Ariko hamaze iminsi haravugwa nyene icuka ca kudeta ndetse no kutumvikana. Twarababwiye ukuntu abasirikare bahawe itegeko ryo kongereza umutekano ku kibuga c'indege cyitiriwe Ndadaye Bujumbura no mu micungararo yaho, mu gihe hikekwa ko hari ibitero vy'abaroberi bishobora kuhaba umwanya n'umwanya. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu, imbwa zisaka zarongerejwe n'abajejwe gucungera umukuru w'igihugu, hakaba harongerejwe umutekano ukomeye. Ariko nanone ngo hakaba hari ubwoba ko Perezida Ndayishimiye yoba ashobora kugirirwa nabi mu gihe yoba avuye mu rugendo rwiwe, kandi nico catumye abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu ngo bamusavye ko yoba harabangiye kugaruka mu gihugu, ngo kuko
umutekano utiziwe. Ayo ni amakuru atandukanye ava mu masoko atandukanye, ariko nanone ivya kudeta n'abariko barayitegura vyo ngo birabandanya. Amasoko atandukanye avuga ko hamaze gucikamwo imigwi itandukanye, imigwi ishobora gukora ibara mu gihugu. Umugwi umwe ugizwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza, uyundi mugwi ukavuga ko ushigikiye Perezida Ndayishimiye, ariko nanone hakiyongeraho ibibazo biri mu gisirikare. Ivyo bibazo bikavugwa hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo, nkuko twababwiye ko hari integuro ziriko zirakogwa. Ivyo byose bikaba bitariko biraja habona, ariko amasoko yacu tumenyesha ko mu gihugu harimwo ikibazo gikomeye cane, mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko arazunguruka ibihugu vyose vy'isi asaba ko bomufasha gukingira inzego z'igihugu. Mu gihe rero muri Afrika hariko haravugwa ibintu vya kudeta biriko biribonekeza cane, ngo umukuru w'igihugu nawe akaba hari abahanuzi biwe bamubwiye ko ibintu vya bitifashe neza mu gihugu kandi ko yohagabira, ni mu gihe umukuru w'igihugu atagifise uwo yizeye. Ayo makuru hari nateye ubwoba tudashobora guca dutangaza mu gihe tutararonka ivyemezo vyayo, ariko mu kanya gatoya cane turaza kuyabaha duhejeje kuyatohoza neza nkuko twabibemereye. Amakuru yose turayabashikiriza atanamwe dusize inyuma. Ico utegerezwa gukora rero urafyonda kuri subscribe, twashaka inkuru ikagushikira mu bambere kugira waje umenya vyinshi biba bigenda bivugwa irya